ubuzima bw'abantu batwinfluensa cyane bari extérieur y'ubuzima bwacu n'Imana yacu ahubwo tubeho ubuzima bwo muri intimité ahubwo rero twebwe twinfluence abandi bivuye muri iyo intimité yacu n'Imana yacu. Nitwa Kimana Gladys Ella nkaba ndi umuririmbyikazi w'imba gospel nkaba nkorera mu ishengero ryitwa Shalom International Family hama nkaba ndi umu worship leader. Okay, turabaye ikaze mu kiganiro cacu. Urakoze cyane. Yego, Gladys yashize ko ndi umuririmbyi wa gospel. Tuvuze umuririmbyi wa gospel twumva iki? Ni umuririmbyi aririmba indirimbo zihayagiza Imana. Yego. Bisigara nanduririmba izindi ndirimbo. Oya. Bisigo hariho n'abantu baririmba izindi ndirimbo. Bariho. Okay. Ego ariko umengo ntuvuze neza gospel burya ni kuririmba gusa abantu baririmba indirimbo mpuzamahanga gusa. Oya, gospel mu bisanzwe ni nuvuga yuko ari umuntu wese avuga ubutumwa aba ariko aradimo nico gisigura gospel akaramamaza Imana. Yego, kwamamaza Imana. Aha, okay. Ella Gladys apa kuba ari umuririmbyi mu ishengero kandi turamuzi ko no mu dufite n'indirimbo nyinshi ziwe. Si nyinshi cyane mugabo kamwe harizo bakuziko ariko ubundi mbere yuko utangura novuga wabaye mu gihe kireke mu ishengero mugabo igiye gutangura nka Gladys Ella ku giti ciwe nikica gusunkiye kumva ko uhaguruka naho uri mu worship leader ariko kandi ukumva ko uhaguruka nka Ella nikica gusunkiye kumva ko uhaguruka guhaguruka nka Ella novuga yuko hari ikintu cansunitse nkuko mwariko murabimbaza ni kuvuga yuko nsubiye gato inyuma kugira ngo ntangure je natanguye gusora indirimbo muri 2019 mugabo mu muhamagaro wo kuririmba nari nawakiriye muri 2016 no kuvuga igihe ntangura kuririmba hari hitwa ryari ryarambwiye kubikora hariho inspiration kanaka nari nararonse yego sinihagurukanye Imana niyo yampagurukije. Burya rero umuntu amenya gute ko afise umuhamagaro canke se impano yo kuririmba? Nibaze yuko ikintu cyose kugira ngo umenye ko ari impano yawe ni ikintu kidomina kuruta ibindi byose uba ufise muri wewe cyane cyane nka jewe nkiri muto nivyo ngerageje gusubira inyuma wari wambajije iki gituma na chansunikiye gutangura hari nuvuga nari muto nari mfise nk'imyaka nka 14-15 ico gihe ndagira indoto ngize indoto mbona image ya Jésus iri kuri 4 murs y'inzu yacu muri chambre ahantu nari ndyamye puis ku ruhome rumwe ndabona ya image iriko imbwira ati genda ubwira abantu banje bihane irasubira kandi irantona ku yindi mur imbwira ati genda ubwira abantu banje bihane uko kose juste kugira 4 murs zose zirahera rero ico gihe impejeje kuronka iyo ndoto numva yuko ari ibintu bidasanzwe vraiment kuko nari nkiri muto hama sinari nzi siguro y'ivyo bintu voilà hama ndagenda ku mukozi w'Imana araho kuri église aho nasengera aransobanurira arambwira ati Imana iragukeneye sishobora gusigura vyinshi muganga Imana iragukeneye kandi cane hama ko nari muto nkaca kibazo babajije ati umenya gute impano yawe nari muto naribaza none Mana kunkeneye mu biki et puis ndamubazanye no murongozi wacu arambwira ati Glady uracari muto mugabo atizera Imana iyo yavuze iba yonyene iragushitse kwijambo iba yavuze hama iraguhishurira buke ukuze genda uridekura uzogenda uramenya akarere urimo amaze kumbwira ko sinacitse intege gusa iryo jwi ryaragaruka kenshi ya image nabonye hama rikambuza amahoro hama rigatuma nicara hasi nkarondera ikintu nokora kugira ngo mbe mu bugombe bw'Imana mbe mu cimana yamamagariye hama haraca imyaka itari mike c'était en 2016 nyene niho nahura n'umukozi w'Imana sinari nzi yuko nza kuhura n'umukozi w'Imana ameze uko canke juste ngira nsohoke ntaye muri ico gikorane arampamagara ambwira ati wewe witwa nde ndamubwira amazina yanje ambwira ati ndabona Imana imbwira ibi n'ibi kuri wewe ati hari indoto bigeze kugira ati rero tu te perdi ntubona ukungene ushobora gutangura voilà nca ndamubaza neno ubona no yikorera gute ko ico kibazo namana igihe cose aca arambwira ati hari ikintu ufise muri wewe
ntizungurusha ubwenge wicare hasi ubu nyene aha turi kumwe umenye ikintu imana yashize muri wewe kandi urakizi nico kidudubiza gusumba byose ambwira ati mu mpano zawe zose ni igiki ushoboye ndamubwira ico nshoboye kwari kuririmba vraiment kwari kuririmba nico caje imbere si byinshi nari mfise byinshi muga nico caje imbere nca ndakimubwira voilà aca yumva ko gihwanye n'ibyo nshobora gutanga rero pour dire que impano irashoboye kuba iri muri wewe mugabo utegerezwa kwanza kumenya eske iyo mpano noyitanga gute mu buryo buhe n'igiki kidudubiza bw'inahanje kimbuza amahoro kenshi murakoze cyane ubundi turavye gospel ndakibazo nkunze kubaza abarinzi nka bose mugabo mwese mama inyishu yiwe bisiko nawe ngira ndakikubaza mbere ko tuja kuvuga indirimbo zabonyezina gospel era ayigisha kwicaha canke ikibanza ca hano mu gihugu cacu c'u Burundi gushika no munsi duvanye n'igihe kitari gito canke kitari kinini cane abimazemwe imisi Okay, gospel ifise ikibanza nuvuga ciza nibaza ko nawe we Jessica kuri kurabibona biriko biraza si nko mu myaka yaheze no kuri abarundi n'abarundikazi bariko barakora ku rwego rushimishije hama kandi ndabishima ubu na twebwe indirimbo zacu zisigaye zivuzwa mu yandi mateleviziyo mu bindi bihugu ibintu vyiza cane ariko ntabwo nziza kubwa era bwa gospel bimeze neza cane kandi oya si neza cane turacagenda urugendo ruracabandanye mugaho bishitse n'ukuri ni vyiza yego era turaje muri iyo parcours yarimwo ico gihe yariko agomba kwidekuvra amenye impano afise yamaze kuyikurikirana umuntu yakonspira cane bakunda nko gukurikirana canke kwigira ko ninde ico kibazo bakimbaza bankaca mba lost mugabo navuga yuko n'ukuri abantu banyispira ni benshi vraiment ukunda vuga cane agitangura kuzamuka abo yakunda gukurikirana abo yigirako cane mbere narakunda abarundi yego naramukunda Bernice muri Redemption naramukunda cane narakunda ba Dudu narakunda ba Fortran nukuri kenshi nakunda abarundi muga nabo hanze barimo mugare nshimye kuvuga abarundi biwacu hari gituma Burundi kazi yacafatwa ego kuva rero era amaze kugaragaza ibikorwa byo gushika no tuvugana amaze kugaragaza ibikorwa bingana gute twobisangaye fisi ibikorwa gushika ubu ni bitatu hama aho mubisanga ni kuri konti yanje ya YouTube yego nitwa Kimana Gladys Ella yego watuzi indirimbo ya mbere atanguriye yego nkemu yera kwe kwimvise ko tanga kumwe mu yera kandi ndamukunda zati murakaze cyane guys tutarandiriye cyane ibiganiro cyacu atwibuze indirimbo novuga itaramara iminsi myinshi cyane ariyo aherukirako atubwira ingene yitwa maze agaya n'amajambo make ayitubwiye kuri indirimbo nza kukubaza kamera indirimbo mperuka gusohora indirimbo yitwa mu nzira zitunganye ni indirimbo naronse by'ukuri ndahantu numva yuko nkeneye Imana cyane narumva yuko really nkeneye kuba mu bundi buzima butandukanye nk'ubwo nabamwe bwa mbere hama hariho ubundi bucuti nashaka kunga n'Imana yanje rero indirimbo mu nzira zitunganye ni indirimbo ntaranayisohora yaramfashije cyane ndibuka umunsi umwe ndi muri chambre ndiko ndayumviriza et puis ndiyumvira none Glady kora iki indirimbo yanditse hama diku bivaye n'ubuzima nari ndimwo bwari ubuzima bwaho umenga Imana yanjira ahantu kure hama kandi wamenga ndiho ego narakijijwe mugabo umenga umenga nta bucuti buri close n'Imana yanje nari mfise rero indirimbo mu nzira zitunganye yaranyigishije kumvira cane ijwi ry'Imana hama no kugira umutima uciye bugufi imbere y'Imana yandemye dutarandiriye nyene Gladys ubundi umuririmbyi yandika indirimbo bibaye n'ubuzima buriko dubiza muri we canke bibaye na environnement kanaka izo barimo kwa donc abafite gifatiro canke arumva humeke nyene akumva ari inspiré na Saint-Esprit kugira ngo mbeko kwandika indirimbo ndiko ndavuga ko ni indirimbo mpimbazamana indirimbo mpimbazamana novuga ntibi ivyo byose bitatu waruvuze birimo soit wandika bivaye n'ubuzima urimo soit tukandika bivanye na environnement soit tukandika bivanye n'ukungene muga ico cyo kuba inspiré par le Saint-Esprit nibaza yuko biba biri muri ivyo bibiri byose kuko ntushobora kwandika ego reka twibutse muri iyo ndirimbo yiwe akantu gato atubwire aturimbira akantu gato ngo tutere amatsiko n'abatabikurikirana cyo ariko nakwica niyo kipi yaho bashaka kuja kuyikurikirana ego ngendere mu nzira
zitunganye shimisha umutima wawe mwami mporana inyota yo kwama nkurondera name ndimereye birenge ibyawe. Utarayikurikirana ko acereka kuri channel yiwe kugira ngo ashobore kuyikurikirana gishiki cambere subscribe like share na commentaire que ce soit négatif ou positif tusigeza ko ari sawa nziza ko ziramfasha ego kurangiza Gladys ni ikifi nk'akamo canke interano ushobora kugira bagenzawe nuvuga muri generation yawe bariko barakora mu guhimbaza canke mu kuri indirimbo mpimbaza amana impanuro. ego nta byinshi nababwira kuko urumva umuntu wese we yahamagawe aba ari umuntu atega cyane ugutwi kuko urumva guhamagarwa ukitaba ubu uri ku yindi nivo. Alors ndabubaha abantu bose bariko barabikora gusa kimwe tugume turi atashe kuyaduhamagaye hama duce bugufi imbere yayo hama ntitubeho mu buzima bw'abantu batwinfluensa cyane bari extérieur y'ubuzima bwacu n'Imana yacu ahubwo tubeho ubuzima bwo muri intimité ahubwo rero twebwe twinfluence abandi bivuye muri intimité yacu n'Imana yacu. Murakoze ego murona nyine kiyivugiranye n'ukunye ndizo yo muyaza kuyumviza muza gusanga ari tuntu twagutya nyene so mukurangiza rero ku tuntu dutatu tutuntu n'utundi tukunda kurangiriza ko ni kibazo ndakubaza ukanyishira muri 30 secondes. Okay, on y va. Gladys yatubwiye ko indirimbo yiyo mu kuyandika inzira zitunganye ko byavanye n'ubuzima yarifuza kubamo hari ubuzima atari karabamwo nk'umuntu yabonye Gladys imbere ko iyo ndirimbo ije kumugaragara yavuze bisigaye ko inyuma yayo ubwo buzima bwaragaragaye nk'umuntu yabonye Gladys imbere ko indirimbo ije kumugaragara n'uno munsi yamaze kugaragara bwa buzima ushaka kubamo hari icyo yobona ikintu woshika utubwira kigaragara yoshoka abona n'icyaha dans 30 secondes. Terekana ati bwa bundi n'ibyo yatubwiye imbere ko indirimbo hari ubuzima yarimo ariko turabona ko hari ikintu cyahindutse tubona kigaragara. Gawe Jessica c'est un piège. Urazi gituma. Oya de toutes les façons nta piège kandi 30 secondes dusigaje mike. Non muri dasavye kwanza tuanze tureke gukonta les 30 secondes ntituratanga kuzikonta. Chahe 30 secondes cha kabiri. Gladys avyutse mu gatondo ibintu bitatu vya mbere ntahara yamakora ikurikirana n'ivyaha. First ndasenga bwa kabiri ndafata telefone bwa gatatu cyane yumvira ukungene umunsi wanje ugenda. Gladys akoresha amasaha angahe ku munsi telefone? Amasaha angahe ku munsi? Jesus. Yatoye kimwe. Turabashimiye rero kora mwashe kwihanyu ifise amapiège menshi. Turabiyamira ku 30 secondes zaheze. Turashimiye kubashaka cyane namwe kubona mwanyumviriye Imana ibahezagire gose. Amen.